Kishapo tegeka kwisino mwichuru baba fiose kuvuka mile yelelelele gikoma ngoma Yesu haleluya. Hello wakunzi ba Remix TV ndabaramukije ni Remix kuri microphone za Remix TV ndinze fata microphone za Remix TV na makuru meza kandi maryoshye cyane murabizi ntitwigira tudekona niyo mpamvu twabazaniye umuririmbyi ariko arabikora neza cyane kandi yakoze amahiti cyane yakoze amarubumu reka tubabazanira amabaramutse hanyuma murabizi ko tutigira tudekona turize dufata microphone za Remix TV ni nkuru shasha na exclusive ameze neza cyane reka tumuramutse namwe mundazi munanezerwa kuko n'umuntu yanditse amateka cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi reka tumuramutse n'amahoro. Turashima Imana n'amahoro. Nakuza kazina hajya witwa ngwiki ku mazina yose waza wavuze Deni ariko birashika ukabutayazi yose ni Dennis Rison Maguru urikikoma ngoma Yesu we aho ndibaze nabandi babandanije aho bari mwabyumvise n'umuririmbyi yakoze indirimbo nyinshi kandi zakunzwe nta muntu atamumvise ngo ikingoma ngoma Yesu murashona namwe kugenda kuri YouTube yumbe haje indirimbo yo zawe ziri kuri YouTube Dennis Rison tu Dennis Rison ukiandika utapata kazi zangu pale mwumvise aho musanga indirimbo yo n'umuririmbyi yakoze amahiti cyane Denison twakubonye ngaha ahantu nyene kereke pale uri kuraririmba uri mu rushengero twifuza yuko twokurondera kugira tuganire ibizanye n'umuziki wawe wagiye Denison waruri he nari kuri Eglise Evebu isanzwe iri ngaha kukanga akaba ariho mwino misi sanzo nkorera imirimo yanje y'uburirimbyi no kuba bakeneye gukurikirana ibikorwa byanje bigashikariho nabandi bashobora kuba bavuga ati mbe Denison aracari muri Kenya ntaragaruka ariko ndaha mu gihugu nkaba ndaho nyene kuri Evebu akaba ariho sanzo nkorera imirimo yanje y'uburirimbyi hanyuma twari tukuzi muri kariyeri ya solo uri uririmba za ndirimbo zishobora gusora mu album ariko ubu turiko tukubona uririmba mu eglise za ndirimbo zishasha kandi nziza twahora dukumva twizera kandi kanovera ryaye ndibaze yuko mpaye ndakora hariho n'indirimbo nshasha vuba abantu bazoronka wanashima kujya nabigenza niko ngiye kubikora hanyuma bazozumva ku maradiyo bazozibona kujya bazikurikirana ama video yazo bazoyabona ibintu byose bizomera neza cyane gose nizera umunsi musanga hasona ari kumwe ni band natanguje ngaha bita East Africa Fire Band niyo twako turakorana ngaha kuko dusanzwe dukorera kukanga munsi y'uburongozi kumungere bita Imana Gracie uraheze kuvuga ko mu gihe kinini tutari tuherutse kukubona yuko ari mu gihugu cha Kenya muri Kenya naho wari uri mu biki bisanzwe Nairobi Kenya nta bikorwa bindi nkorerayo atari umuziki nkora bino bikorwa nyene kuko ni vyiza ko tuva mu gihugu tugashishika tugenda tumenyekanisha umuziki ndundi no mu bindi bihugu usanzwe uririmba gospel tukaba twakubonye uri kumwe n'abakomedi ntagihe tukabona bonye nabo bakomedi bari ko bararirimba indirimbo za gospel ariko ntitwa tuvyiteze twabonye muri ko murahimbaza muri ugo rushengero iyo shengero ihagaze kuki ifise shingiro nyabaki ndizere ko ivuga butumwa riragutse cyane gose bisobanurwa gute aba comedian bashobora gutanga inyigisho haicho zofasha abantu bamwe nabandi kugira bagaruke kuri Yesu barakenewe nico gituma kuba hoboneka aba comedian kuba hoboneka nabandi bakora utundi tugenegene ariko dushobora gutuma hari ushobora gufata intambuko akavuga ati ndahisemwo kwakira Yesu n'umwami nk'umukiza mu buzima bwanje abo bantu nizere ngaha ibyo bikorwa nta kibazo na kimwe birakorwa kandi ivuga utumwa ko nayivuze ni kimwe mu bantu benshi usanga batatahura riragutse cyane ririyaguye cyane muravuga ko Yesu bamukorera mu ntambwe yari yose mu maboko yari yose umva aho ari hose uciye Yesu ramusangayo mweyo mushobe kuvuga yuko kariyere solo tuyitegeye uko indirimbo ugiye gusohoka winjiye duhereza bya bisasu twatumenyereye duhereza duhimbagwa n'igikorwa cyiza no kutwegereza Imana twititegereje je ndibaze ko atari kera cyane
sinovuga umunsi kubera nkeneye kuba surprise kubera ndazi yuko abarundi benshi bari banyotewe indirimbo shasha, hari indirimbo meruka gukora bita iteka, hari indirimbo jipe moyo, hari indirimbo zitandukanye, aho mvuze bike kuko hari ibintu nateguye kugira ngo bizoshikire abafanzi abasanzwe bakurikirana indirimbo z'Imana, abasanzwe bakurikirana indirimbo zanje, bibe nka surprise. Bibe nka surprise ariko ni vuba cyane. Nico bituma urumva bo bitegerera ahatari kure cyane kuko ni vuba cyane. Ego abakozi ba Remix TV barakunda ibintu bishasha, ushobora kutugira agapera kuri iyo ndirimbo kugira baze bayironke bamaze kumva yuko ifise akanovera karyoshye. Ugiye kwambikwa iteka wari kubandanya ntabwo kuja muri mu ndengeje ngaho urumva mbangize ico bita launching, mbangize uzinduzi bamanye ndazishira ku mugaragaro, ariko ndizere ko ico nashatse abumve kwa gahogari kandi nyene. Ego nango kuja muri muhemu nagomba nyine unyongera kandi kugira ngende mu neza ntangure gufata urumva micro, urumva nakajuga cye gatara kongerekana kuko warunjanye muri muhemu warunyegereje iruhande y'Imana kabisa. Ukiye kwambikwa iteka rikomeye Mana yawe, ukiye kwambikwa iteka rikomeye ni Mana yawe, ngo ikibazo urimwo si cyawe, mwakira ikibanza cyawe. Bakuzi ba Remix TV twarabwiye ko tutazigera tubadekona tuzokama tubazanira baba ndi nyene mwifuza kandi mwari mukumbuye. Denison warasohoye indirimbo nyinshi uri kingoma ngoma, indirimbo hariyo ikintu nyene wabonye ko ahinduye mu byo wari wifuza yuko woshika? Ndizere ko iyo itagira icihindura urumva simba nkiri ku rubuga rwo guhimbaza uhoraho, ariko kuko burya itaranaboneka uri gikomangoma Yesu we ngo ivuzwe, Imana yo yari yateguye ikizohindura. Nico gituma rero kubw'ivyo ndazi yakoze byinshi atari no kuri jewe no kubandi, hari abo yahinduye yagiriye neza, hari abo yakoze ku mitima, urumva yakoze ibintu bitandukanye byinshi cyane. Ego twakubonye tubwirwe bakwiye kukuronka babesi ntibakuzi Denison ni umurundi yavuke nga mu Burundi nyene. Je ndi umurundi akwije amakondisiyo papa na mama, ariko nabaye Tanzania ibihe birebire, ariho rero maze kuva Tanzania nashitse nkora umurimo mu gihugu canje barutse. Urubatse ufise abana banga? Oya je ndubatse sobanurwa gute, ndafise umugore n'abana babiri. Yego uraririmba gospel, nage wifuza yuko osura nyine akarindi karimba kuko urumandisi mwizo ukavuga ati reka ndabaririmbire naba bandi bakunda za ndirimbo nyene za zindi dusanzwe tumenyereye, ukavuga ati reka nabo nyenda bahereza? Oya ihamagagwa ryanje ntabwo riri mu ico kibanza, kuko nahamagawe guhimbaza uhoraho, nico nahamagariwe, kandi nkuko uvuze kwandika ndabishoboye, kandi maze gushobora kwandika ivyo byose no vyandika, ariko hari ibyo ntashobora kwandika kuko bitari mu ihamagagwa kiwanje. Ego uravuze ko ngo ibyo wahamagariwe ariko ari kuririmbira gutazira Imana, nuhe muririmbyi ubona ngaha mu Burundi ariko arabikora neza nkuko nawe ukavuga ati uyu muntu ariko abikora neza muri gospel music? Urumva sinkunda kuvuga ico kintu, ariko kuko sindamara umwanya muremure ngarutse ngaha mu gihugu, ariko ndaza bariko barakora bariho, ariko mu gihe nzomara umwanya kanaka bizongaragariza kubona ati fulana harakora neza, kandi ikindi naco no kuba atarashika ku rugero rwo gukora neza, arafise igihe cyo ashobora gukora neza ibintu bikagenda neza. Rero kubw'ivyo nka jewe mu mwanya maze ngaha nashitse kimwa bino bikorwa byo kugira ngo nkore ibikorwa bishasha, numva sindakurikirana neza abahaye barakora neza n'abataye barakora neza, gusa kimwe nuko abahaye barakora n'abatarakora twogerageza gukora kugira ngo umuziki wacu wumvikane muri East Africa wa gospel ntugumire ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Gusa byo ko mugerageza gukora nuhe muririmbyi uvuga ati je nogena kumusaba korabo kugira nyine tugire collaboration umuziki wacu utera imbere batangure kubona mu bihugu bitandukanye nka East Africa? Mu gihugu cy'u Burundi
bisanzwe mu gihugu cy'u Burundi umuziki wacu uracari ngaha kwanza uracari hehe aha nyene rero urumva biragoye ico kibazo gato congora kwishura ahubwo dukwiye kujamwe tukamaza tukiga mbega kubera iki bikorwa by'abandi baririmbyi baba za Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda bishika n'ingoga mu gihugu cy'u Burundi ivyo abaririmbyi ba gospel ntibishike n'ingoga mu ivyo bihugu bya East Africa nico tworumanza kwiga kuruta amakorabo ego ariko umaze kuvuga yuko wewe keshi urumva ngo akanyoni katagurutse nikamenye y'ubwezi wewe waramaze kuguruka waramaze kubimbona yuko itandukaniro riri hagati y'umuziki wo mu bindi bihugu n'umuziki wo ngaho mu gihugu cy'u Burundi kaka novera wewe wavuga ati nozana mu Barundi niko twatwifuza yuko uvuga ati twokora iki kintu kugira umuziki wacu utera imbere natwuvuzire mu mahanga mpayenda kora kuko hariho n'indirimbo mperuka gukora Nairobi ndabaye mu ndirimbo z'uyu mwaka bisobanurwa ku ruhande rw'iwanje mpayengerageza gukora hari indirimbo bita niliyopitia yabaye indirimbo yakunzwe mu mwaka bisobanurwa gute no gukora kuko igikorwa cyose gifise intango gifise no hagati gifise no kumera ariko ntidushobora guca twicara aha mu gihugu dukora tuzi ko ibikorwa byacu bigarukira ngaha nyene nimba ari umuntu ari buraya yakunze ibikorwa byawe akaba ari wa murundi nyene akurikirana ibikorwa by'abarundi nimba ari umuririmbyi wa Kenya azi ibikorwa by'umurundi akaba ari wa murundi ari muri Kenya akurikirana ibikorwa by'abarundi birakenewe ko n'umukenya nyezina n'umutanzania nyezina n'umuyuganda nyezina amenye ibikorwa bihaye birakorwa n'abarundi ubu iyo ndirimbo kunasema fita vilivyo kimbia kama machibari ulisema Yesu we mtoto wangu usivunjike moyo yani nilingia studio nikafanya kazi ila nikasema nataka hii nyimbo ikaweze kufika mahali na ikachaguliwa kuwa nyimbo bora ya mwaka na nikamshukuru Mwenyezi Mungu nico gituma n'abaririmbyi bahamgiye muri kigihugu cy'u Burundi muri Kenya aho sanzwe nkore imirimo mu mwanya muremure nko muri kino gihe ego muri Kenya usanzwe uhazi kandi usanzwe hamenyereye nuwe muririmbyi ubona yuko ari karakora neza mwokorana nawe kubwira umuziki wawe upanure ube munini ya cyane jewe bisanzwe n'igihe navuye Tanzania nkashika ngaha mu gihugu cy'u Burundi narasanze haba star bubatse amazina muri gospel ariko ndumuntu adakunda amakorabo cyane gose ndumuntu manza nkarabaho ntoshitsa igikorwa ciwanje hanyuma mu nyuma arabo twokorana ibintu tukabikorana tuyaga duhuza tuganira duhuza azati uyu nawe arico yoba yakoze cyangwa uyu nawe amaze gukora iki sinigeze nitama korabo maze gushika ngaho ahubwo nitaye kumanza gukora cyo gituma no muri Kenya nkeneye kumanza gukora hanyuma baadaye kuko bari haba star Nairobi bahaye bakora neza cyane gose ariko sinitaho cyane amakwende bifata inzira yavyo ariko korabo baravuga yuko ngo ari inzira yo kugira umuziki wagure mutangure musangizanya mayidi we ntage wiyumvira yuko ukorana n'uwundi kugira canke nk'umuntu wibasi yo kwifuza wewe kugusaba korabo ntaco womusaba icambere umuntu asabye korabo nko mwa kino gikorwa dukora cyo guhimbaza Imana icambere kuko hari umuntu ashobora kugira ikiryoha cyo gukorana korabo n'umuntu inafamanze menye ibikorwa byiwe nico amaze gukora ndamwumvirize ndabe talent mbonye ari talent nziza kubera tutokora turakora ego okay twamaze kumenya Deni twakubonye mu rushengero cyane cyane niho twabonye yuko menga ofisi kindu ruside babandi uri kurasimba utambira Imana hamwe kugira abantu bose bari mu rushengero baratangara natwe tuvuga ati ujya muntu iri foto ko murondera kugira tuganire nihe secret ukoresha kugira wewe ugire kungene uryohera abantu bose nk'abari mu rushengero bose bagahaguruka bagatamba kubera uri imbere yabo nizere ko n'amasengesho ikindi naco hariho ico bita ikibali mu Giswahili mvuze ikibali bisanzwe iyo umurimo tuhatukora hari ico bita ikibali c'Imana kiva ku Mana nta buhinga nokora
bwahatari kugira ngo abantu uko mwabibonye banezerwe ariko mu gihe mba mpaye ndabikora ijuru ryavyemeye cyo gituma n'abantu bisabwa ko bavyemera ego twakubonye mu rushengero uri kuratamba usimba hamwe abantu bose bari mu rushengero bose bahaguruka bakatamba nihe sekuru kuresha kugira abantu bose uririmbe banezerwe hamwe n'abapapa n'abatama n'abatamakazi bagahaguruka kugira batamba indirimbo zawe nihe sekuru kuresha no vuga yuko ya ni maombi amasengesho umaze gukora igikorwa ugasenga Imana nayo igaciguha ico bita ikibari uburenganzira ya urazi ko hariho abantu baca ku mipaka ata burenganzira atavyangombwa bafise nabandi baca ko bagaca kugongesha rero sobanura guta no ku Mana iyo uri mu bikorwa vyayo iraguha uburenganzira mu gihe ufise uburenganzira bw'Imana bisobanurwa ko iyo uhaye uhimbaza Imana kijya gikundiro ni Imana igisuka mu bantu nta buhinga burebure umuntu yokora kugira ngo abantu bose ukora ikintu bakikenguruke bagishime atari uko ari ijuru riba ryururutse hanyuma abantu bakabona ko bikuye nabo ko baninahaza mu munezero umwe bose bari muri stirimo ego twarabonye ishengero nyambari bayita evebu ni shengero twabonye rikiri rishasha iryo shengero wewe woburi nkande muri ryo je ikintu kimwe nashaka kuvuga ndo muririmbyi ego ndo muririmbyi kandi ndi musi y'uburongozi bwa bumungere ya Imana Grace ariko umuririmbyi nkorera ibikorwa mu iryo shengero apare y'uburirimbyi nta kindi gikorwa ufise muri iryo shengero bisobanurwa gute ndizere ko aha nishuye ndo muririmbyi nije ndizere n'igihe mwasanze turi mu bikorwa mwarabonye ko nari umuririmbyi ariko ndaririmba yego Okay, tubirabona ko kw'iryo shengero rikiri rishasha ngaha mu Burundi yo bifise yandi mashami ifise amashami bisanzwe irafise yandi mashami atandukanye za Bubanza ngaho ahantu hatandukanye za Kagerure Nyabunyegeri ahantu Maramvya ahantu hatandukanye ifise amashami atandukanye mu gisagara gusa niho umungere yashimye kuyitanguza mwa bino bihariko ifise andi mashami ego umungere avuka nawe nyene mu Burundi canke iri ifise amamuko muri Kenya avuka mu Burundi benshi baramuzi yavuze yakoze ivuga butumwa ku maradiyo atandukanye ngaha mu gihugu ego baramuzi ni Imana Grace abatandukanye baramuzi ego yakoze ivuga butumwa hanze y'igihugu za Amerika Europe ahantu hatandukanye niwe wahagurikiye umuziki wawe bisobanurwa gute twakoranye ibikorwa kuva kera kandi twabanye neza abatari bake barabizi bisobanurwa gute nashukuru Mungu sababu abantu bahurirana kubwo umugambi w'Imana rero twebwe twahuye kubwo umugambi w'Imana nico gituma nino saha tukiri kumwe atari banga niri banga je waginyegeje inyuma yavyo kubona tuko turabona kubera twe toraganiriye na Cizaro Comedy aratubwira yuko nawe nyina rumuvuga butu ari nko kugira aririmbisha abantu niki kintu mwahisemo kugira mwegeze zijya mpano muzegere zinyene iruhande y'urushengero rwanyu canke ni kugira nyene babazanire ya promotion kugira abantu birukire vya bindi byabo bama babona ku ma televiziyo canke ku binyamakuru bigiye bitandukanye kugira babonetse vya bindi reka tubibone pratique ku baririmbye canke ku ba comedy twage tubona bari ko bararirimba muri urwo rushengero je ndizere ko haraciye imyaka atari mike turi mwari no vuga butumwa kandi turikora rero bisobanurwa gute ntiturikoze kuko iki gikorwa gitanguye ahubwo aha dushinze imizi mu bikorwa twari tugizemo ibihe urumva novuga ngo ibikorwa bigize adresse kuko twarakora tukagenda hatandukanye mwivuga butumwa nkuko wanashima twakorera mu ntara zitandukanye ariko ubu urumva ikiyongeye ko ni kimwe nuko ino saha uvuze ati Denison no mukurahe basi afise adresse tuba tufise ahantu uza ukavuga uti ahandaza kuronka amakuru yiwe ego
hanyuma nk'ubu abandi boza nyine nk'abaririmbyi mushobora kubakira kugira mubandanye mushinga bwabo buvuga butuma muriko muriyemeza gushikiriza muri iyi minsi. Bisanzwe ndizere ko abaririmbyi bamaze kuza mwari no vuga butumwa kuva Evebu itanguye n'abaririmbyi batandukanye cyane baririmba indirimbo z'Imana za aha muri gospel, kuko uyo Mungere Yagimana Grace n'umuntu ari hagufi y'abaririmbyi kandi n'abaririmbyi bamukunda. Cyo gituma haza abaririmbyi batandukanye, haza ingabire zitandukanye, ntabwo ari Denison gusa, haza abaririmbyi batandukanye, ingabire zitandukanye. Rero kubw'ivyo n'uwundi yoba keneye kugaragaza igipaji ciwe arashika ku burongozi, hanyuma bakamushira kuri ratiba, anabariki watu bila wasiwasi. Ego aba tukuzi ko ndirimbo ikingoma ngoma, iyo ndirimbo twifuza yuko ituririmbira kugira abamenyetsi uwo turi kumwe bamutahure, babone yuko tutagize copy, kuko benshi bahora bavuga ati uyu muntu yoba atakibaho yobagiye ahandi, kuko ntibari basanzwe bakumenyereye, bari bakumenyereye ku radio, bakumenyereye mu masidi mu maki, mugabo bakubona live bakoreze ko kugira bumve wa wundi nyene ryaju ryawe kakazi keza bwa butuma bwiza babwiye. Ariko nayitanguye indirimbo itanguye, ariko barosa gapande, rero barashobora hariyo n'ubundi ashobora kukigana kakavuga mbwa baragomba wewe nyene uyiririmba bayumve. Hiyo ni nyimbo ambayo kila mtu anajua. Tegeka kwisino mwichuru baba vyose kufuka mile yelelelelele gikoma ngoma Yesu haleluya, na wengine wameshaendelea. Abo ndazi bose bariko barayinezerwa. Abakunzi ba Mix TV tugira tudekona, niyo mpamvu twabazaniye umuririmbyi yakoze neza kandi yakunzwe, mwakunze, niyo mpamvu twamurondeye kuko afise gutama. Namwe nimwirabire kungena ariko arabikora mu rushengero twarimo. Reka tugushimire. Asante sana, nashukuru sana kandi ndabakengurukiye kuba mwandonde, kandi naje mnaona ko nabitavye. Hanyuma nawatia bidii muendelee kabisa kupiga hii kazi na kutambulisha kuna vipaji hata vingine. Ntimuzoze murarondera ababu wasamazina gusa na ziri yangabirano zindi ziri nyuma zitaragira aho zishika zirondere zivuge ingene zirakora zivuga kajyo zirabigenza. Ego nitwashobora kukurondera tu ego tuhanye programa tutashobora kuzoboneka. Ego mwakoze kuduha akanya. Asante sana, nikindi gihe muzoshike wanashima mushike turi ndi kumwe na ya bendi ya East Africa Fire Band. Hanyuma wanashima turi kutuna naturalanga. Ego mwakoze.
bakuzi ba Remix TV twarababwiye ko turazigira tudekona tuzokama tubazaniye za nkuru nyene mwifuza niyo mpamvu turazigira tudekona turabasavye bantu mutaragira subscribe muyikore kuko murabizi yuko tutigera tubadekonera mu kubazanira kijya nyene mwifuza niyo mpamvu turi abatadekona namwe ni mube abatadekona ciao ciao